twafashe promille zirenga 5 ukiringo cy'imyaka 2 turiko ubwo umuntu atashobora kukurikana ni uno munsi yambaye neza yashinze akabutiki kubera umugambi ariko hari n'abandi bavyitwayemo nabi batabaza gahiye bakaca babifata nabi hama bakazigurisha zitarana vyabo tukaca tubibuka ko usanga turabana ari mugabo ntaco twaravyemeye kugira ngo akanywafu gakore twadukoreye nabi iyo umugambi ari mwiza rero urahita ugafasha wewe wabwiyemo hanyuma ukiteza imbere nico gituma rero nshima cyane ko nyir'icubahiro mukuru w'igihugu yatuhibirije kuja mu bworozi karatsinda kaduteteka katugendera jewe si novuga ko nidoga kuko hariho 2 3 bane 5 nahindura ubuzima ico kirahambaye kuri jewe abo rero n'ubu ngabe turabandanya jewe nibaza yuko n'umunsi kuwanje ingurube zitarabona nawe nyina zoshikira kuko ingurube amajana 8 ziri muri circulation ni nyinshi jewe buri kwezi ko ingurube zivuye mu bene kuko tuca tugabo ukuvuga ko umuntu yunguka niko nunguka rero umugambi turakomeza Nyanza twamaze gushika atari hake ingurube nyinshi twazizobira tuzana amaraso mashasha kongere tugwize kuba bene igihugu bisikura ngo rero mwipange abagomba gutera imbere abagomba kutujane twese hanyuma ikindi twakoze kandi Nyanza rake n'ubworozi bw'inkwavu nazo nyene nuko nyene tuzitanga kuri rwa rugero nyene kugira ngo umwe wese ashobore kuguma atera imbere tujana hanyuma tuvuye mu vy'ingurube n'inkwavu twariyumviriye ikindi gikomeye twokora ngaha nasanze amazi Nyanza mazi y'Inyanza ni meza gose mugabo kuyahingura nivyo tutijukira je nazanye Uganda kugira ngo dufashe kwemeza abantu ati reka dusanga hiyi tuze tureka rero kwikengera duhingura ivyacu kuko abariza bivuze yavuze n'amabuye tuyafise no kurihingura gusa hanyuma tukayihereza hano iwacu hanyuma tukayatwara hirya no hino icya kabiri amahinguriro Nyanza arakenewe cyane kuko dusaba atatu akomeye ubwa mbere dushobora gushora mu bihugu bibanyi 2 ubwo nyene ataki na kimwe kirinze gusaba nka jewe ndafise abo tubana muri Etazini bashavuga bati kubera ko umugambi w'amazi wazanye tuzanye boti natwe dukomeye tuziratwara amazi hafi ya Ruhire muzobibona muri imbere abavuga ko barabaranira ibi inzira zo mu mazi ziraharuye batangiye gutera intambwe rero ndabashimira yuko mwarushigikiye nkashimira nyakubahwa Musitanteri n'abo bakorana bajeje intwaro ngaho mwese ingere mwatworohereje iyo migambi bikaba bigenda neza cyane hanyuma ikindi kugira ngo sinabakwa umwanya munini twiyumviriye ibintu byinshi ariko nkashimira Ruyize we yadutanguriye kuko Ruyize ari kumboneza mu by'iterambere ibi byose byasomako nibuka Finance kuri Musitanteri tukibivugana ko general kweza abaguru kashaka basaba imbabazi naragaza mugabo ubu ivyo mwavuga byose ndabona ko bishoboka icyo gituma nanje abantu rero batanguriye twakomera amashi kera bavuga ko Inyanza ntaragera ko hatembera abagorozi hari iki byanda bitakindi mugabo ndavuga nti muri rusangi iyo kimwe kibuze ikindi kiraza yatatera rihari n'abantu reka kwicara abantu bareka kuroga mu iterambere rihari abaruzi none boroga gute amatara kumurozi ikinga gakumbezi ukinga ko ikinga mwijima none hari amatara acakindira hehe niba bigikunda nico bituma rero muri politike nziza yo kugwiza ivyo bisagara kuzana amatara n'amazi meza bitamavuze kwa Musitanteri iyo politike nziza ituma wikinga gakumbezi wese ataronka aho yikinga kugira ngo ibikorwa bitere imbere twashiye twiyumvira rero ingene twotera intambwe hano Nyanza narahimviriye ko cyane cyasanga Nyanza rake ariyo Nyanza ifise atu nyinshi cyane kurusha izindi komine yose ino komine niyo komine yonyene yotunga kurusha andi makomine yose mu Burundi igatera imbere mu mwanya muto kugira ngo bize byerekane je sinkekeranya ko ziriya nyubako tuzozubaka ni ibintu mbona cyane jewe nashiye mvuga ni reka duhere hano dukora icyo twita projet pilote
kugira ngo dushobore kwereka abarundi n'abakungu yuko ino komine ifise ubwiza bwinshi. Icya mbere ni komine yegereye cyane Bujumbura, abavuga ngo ni hafi cyane paraporo y'izindi ntara, paraporo y'izindi komine. Ni ukuvuga twebwe mu ijambo rimwe turi abanyabujumbura. Iyo baguma bagura turi abanyabujumbura, nubwo kwikengera ubu turi abanyagisagara. Nta muntu asirimutse mu Nyanzarake mwikomera amashyi. Icyo nakibabwira kuko ndakibona. Nyanzarake igizwe n'abantu benshi basohotse igihugu. Iyo rero akanyoni kagurutse karamenya iyo bweze. Iyo akanyoni kagurutse karagira ibindi bintu kazana. Nyanzarake igizwe n'abantu bahunze bagahunguka. Nyanzarake igizwe n'abantu bagiye hanze y'igihugu bagataha abantu yize. Uyaza nk'abaroyize dufise n'abangani benshi cyane. Mugabe uko tugira politiki yuko agaruka ngaho kugira baze gutera. Rero abantu bagiye hanze y'igihugu muri Kongo, muri Tanzania, ni Nyanzarake honyine uzobona umukenyezi apedara agakinga neza akakanyonga sawa. Ivyo bisigura ko yasirimutse. Aho hari umuntu abasha kubwira ngo itungo nta muntu w'umugore bagiye. Muganga wacu nibo bantu ba mbere bahagaze neza. Urubara ntabwo nimwe dufise yo kwitwaza yuko Nyanzarake tutotera imbere. Ivyo abanyenyanzarake bakora, ivyo abanyamerika bakora. Bararoba, Amerika bararoba. Abakenyezi baratwaza ubukinga na Amerika barabikora. Nyanzarake abakenyezi ndabona bagira twadushatsi. Pasteur Mbabarire, Pasteur hariya Mbabarire. Ndabona badefisa. Nyanzarake tunabibona ndabona. Ndabona abakenyezi bose bari ngaho. Bose bambaye neza, bose biteguye urubanza, barabona ko abantu baserutse. Nk'uyu mudame ari inyuma ya Royeze umushitsi Bujumbura, ushaka kumwita ko ari Nyanzarake cyangwa Nyanza. Donc ico gituma ntabwo niwe dufise yo kwisuzugura. Naciye avuga nti rero reka dutore ubundi muti. Nta kamaro ko kujya kubona amahera mwebwe bakozi ba leta n'abafise uburyo bwongeye kuba Bujumbura. Bujumbura ni gahanyene. Bujumbura nahanye tutangure kuba reka murazi ko cyo Bujumbura cyeshitse munye Bujumbura ni urugendo rw'amasaha 2 ibarabara riri umushoferi wanje yantwaye neza rwose muga amasaha 2 naringa ibwire niyo bakora neza iryo barabara ni 1:30 ni saa 2 n'inusu ntabwo nimwe ufise yo kugenda guhangayika ugiye Bujumbura ugiye hehe na hehe umanyene teguranye inzu y'Ubujumbura zo gutwara igero 600 muri yari muganga aho uzokora ivyo wowe mu miliyoni 200 uri umusirimu w'Inyanzarake yamahera yandi yakora akamodoka keza kagufasha muri transport canke za pikipiki ariza je gutwereka no kuvuga rero twebwe twabazaniye solution ni mu gihugu cyose bashaka kuko mu Burundi abantu barubaka mugabo bakubaka nabi. Kuvuga twubaka nabi gute? Aha ni Nyanza ni Mugerama, aha ni Mugerama. Nimureke guhangayika mu mugiye Bujumbura ni gahanye. Ayo mahera mutambuye kura parcelle ya Bujumbura rimwe ntaho baje bigeze kuri 100 million. Ufise ari 10 muri yarite mugambi aba parcelle zirashatse ibutse nasanze ngaho Nyanza ufise miliyoni 50 turabona parcelle nziza hanyene Nyanza hanyene muri centre sivyo none ni gute ufise miliyoni 50 hasi miliyoni 100 n'izi miliyoni 100 zo kubaka urubaka inzu nziza y'imiliyoni 200 ntabwo nimwe rero dufise yo kugenda hari ahubwo tushakura akamodoka kadufasha muri transport. Nasanze abakozi ba leta bose aho kuri Bujumbura. Honorable muri benshi. Honorable mufashe tukumera amashuri honorable ndaramukeze cyane. Cyane kandi cyesiko muri sawa. Abakozi ba kuri Bujumbura tukirize na je ndibu turana. Abari ngaho kuri Bujumbura. Tinya kombe sivyo kirize abakuri Bujumbura. Bari batatu gusa ko n'abandi barabatakiriza ntaco ngira ngo ni mu bikunda murashyigikiye cya kibero cyanjye
Niba vyase ntaco je peux continuer. Nukuvuga iki rero imugerama tugomba yuko abarundi bose babishoboye bo muri diaspora abarundi bo ngaha na sipeyano ndabikene imugerama sipeyano kanatsinda yarahagutse imugerama namusanze yo sipeyano rero bagiye kumuvuga nabo bahari twabonye yuko twotunganya ibisagara umuntu akubaka inzu ashobora kugurisha, inzu ashobora gukotesha, inzu ashobora kwikorako kuri banki akamugurana. Jewe mvukinya bigina ntakoreye ibintu bitari bike mugabo hari ukuntu ugiye kubaka inzu nziza rimwe abarizi avuga ahantu hatari amatara n'amazi ahantu hadashika ibarabara ukoresha amamiliyoni 200 kubaka inzu nziza gusa ugasanga iyo nzu ushobora kuyigurisha, ushobora kuyipangisha, ushobora kuyikorako. N'amabanki narabonye bariyiguza bashobora bati muri ryanze umuryango twita koyagira nk'intwate yabigikunda. Savyo zo rero twazanye solution turagura ibibanza bitandukanye tukabitegura neza tukubakamo inyubako nziza z'akarorero hanyuma abantu bakagura ibibanza gusa. Weje kugura ibibanza tuguha imyaka 2 yo kuba wubatse aho hantu hameje kuhubaka ukagengwa wa mu tipe yafasha naza fasha niwe yabikoze bashobora kushoma ingurane yo kubaka inzu nziza hanyuma ukazurariha bose banki dukorana mbe bashobora iyo banki tuko turakora raporo mu kugira ngo ibyo bintu bice bigende neza nahantu rero kugira ngo yabivuze abantu babaho kumwe mu mategeko amwe ntawe uri hejuru y'uwundi nta mukene nta mworo umenya muri abo bantu umutunzi n'umukene baranganyitse ntabwo nimere kugira janze ubundi kuko mwese mubayeho muri condition zimwe kandi zingana kugira ngo rero byorohe kandi muvyumve aho we mugerama niho tugomba gushishikira gisagara pilote hazo harimo n'ama alimentation masque mashemeza piscine nziza aho pinoro nziza ku buryo abantu bose bavuga bati hano hantu ni heza ho kuba kugira ngo n'abavuye Bujumbura n'ubwo bye kubaho yakose akoti injira ntawe usohoka atabifitiye uburenganzira sikisango kwiva yanga aho usanga umuntu ariko aritembereza avuye hariya uhaje nuko abaje kuraba ubangara uhinjira ari uko wahawe uruhusha nawe wo ku muryango babevye neza ko ugiye kuraba te kuri ariho kuko ari umuntu ashobora kuvuga ngo nje kuraba naka bacabaza ati nivyo umushyitsi n'uwe wawe tumurundi yego hazo hariho amakamera de surveillance mu mpande zose no kuvuga mu Burundi bwose nico gisagara ca mbere kizoba gitunganijwe neza citeka hani Nyanza nico bituma rero azwari projet pilote nico bituma hani Nyanza bigira beza ariko avuga byose atuvugiye ibintu byacu n'indoto kandi n'ibintu tugomba kuvuga dukora pana kubivuga gusa twabitambiye rero misi bike cyane nitwamara kuza gutunganya neza ico kibanza tuzoca dushira ahabona ico gisagara kugira ngo abashobora kucyapfira bacyapfira ubu tuvugana hazokinzo zaba mu 300 haje ikibanza cyo kwinonora imitsi hajemo inyubako ya doke cyo bita reception hall aho umugombe kugira utumanza tw'umuryango bikorera mu nyene mutiriwe muraja kure hanyuma iruhande y'abazo hariho shobora kwita aho abantu basubira mu nyene habeho kandi aho abantu bakoresha igitoro byoroshe twibaza ko utabona baganzora igitoro nazokibura tuzogerageza kubyo kitabura hanyuma ufise imodoka cyangwa utayigira ubuzima ni bumwe ubwira imodoka iri pikipiki zoba biryoshe imodoka yose zofise garage yayo nta nzu n'imwe itazofise aho bika imodoka yawe ni ukuvuga n'ibintu tuba tubatswe kuri style Amerika je niyo mba uvuye muri Amerika kaza ngaha ntazomenya itandukaniro na rimwe rihari n'igivyo ngano muri Amerika